mu gutsimbataza intayo yo kwikukira dushigikira ikigo OBR kimaze imyaka 10 gikora mu kurushiriza gutanga neza amakori n'amatagisi. Umukuru w'igihugu ashikiriza ubushimwe ku mice itandukanye y'abatanga kori n'abashigikiye ikigo OBR. Ubwa mbere umuce wa mbere ni uwo bafashije cyane mu kigwaho ry'ikigo OBR, bakaba baronswa na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu icyo twokwita agashimwe ntibagirwa prix de reconnaissance. Uwa mbere ni uwari umushikiranganje w'ikigega cya leta igihe ikigo OBR igihe leta y'u Burundi yiyumvira gushiraho ikigo OBR. Uwo nawe n'umupfasoni Clotilde Nizigama. Umuce wa kabiri ugizwe n'abakuru bishimishije mu gusigurira izindi nzego z'igihugu ineza yo gushiraho ikigo OBR. Abakurikiranye rero mu gutwara ikigo OBR hariho umuntu yari afise urukoba rwera umunyamahanga yitwa Kieran Hormes. Ntiyashoboye gushika ngaha ariko yararungitse agashimwe kiwe nako nyene ngira ngo koshika ngaha nyene icyubahiro umukuru w'igihugu akakabona aho akagashikiriza uwo muntu yatwaye ikigo OBR bwa mbere musubira mu kagatora tuzokamurungikira. Wa kabiri ni mushinga naye Domitian amashimeshi ko na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu arakenguruka ibyo uwo muntu yakoze mu kigo OBR. Mu kurongora ikigo OBR hariho n'ubundi yitwa Leonard Sentore, nawe nyene ntiyashoboye gushika ngaha umenye sinzi ko yoba yashitse ngaha cyangwa yoba yaragutse umuntu. Kiranashimira umushinga naye yitwa Emile Sinzumuzi kuko inyuma y'ishigwaho ry'itegeko rishiraho ikigo OBR yarakoze ibintu bidasanzwe. Emile Sinzumuzi yahishikiye kugira ashikirizwe urupapuro rw'iteka icyo twita certificat de reconnaissance, prix de reconnaissance. Mwishigwaho ry'ikigo OBR nyene hariho ishirahamwe ridasanzwe ryitanze naryo n'ishirahamwe ryo mu karere ryitwa Trademark East Africa. Naryo nyene twashimye kuriha agashimwe bita trophy ishirahamwe waserukiye ishirahamwe Trademark East Africa. Abo rero nibo kugira bari bajejwe batandukanye bashoboye gufasha mu gushigikira OBR no mu gushiraho ikigo OBR. Umugwi wa kabiri ni uw'abatanga kori, bayatanze neza ku gihe muri iyi myaka 10 iheze ikigo OBR gishinzwe. Abo nabo batowe mu mice yose. Iryo shirahamwe rero ryatanze mu myaka kuva mu 2011 gusa gushika mu mwaka weze ryatanze miliyaridi irenga 74. Ubugira kabiri ari mu badandaza bo hagati na hagati abo twitare mu contribuable ni shirahamwe bita Coffee Business Center ridandaza ikawa. Ryatanze ikori ku nyungu arenga miliyoni 520 mu myaka 5 gusa iheze. Nawe uri serukira yashika ngaha nyine icyubahiro akamushikiriza agashimwa ko nako kagizwe n'ipikipiki yo gufasha iryo shirahamwe kugira ngo naryo rishobore gushika ku rugero rw'abo banini. Mu badandaza batoyi nabo ikigo OBR gifatiye ku byo twafatiye ko cyabonye kwishirahamwe bita Codetra, ni ishirahamwe rifasha abadandaza kwinjiza ibintu amaduwane n'ibindi. Nicyo cyarushije ayandi mashirahamwe mato kuriha amakori n'amatagisi. Naryo nyene rironswa ipikipiki yo kurifasha gufasha abatanga kori kugira ngo bakore neza gusumba. Ni ishirahamwe riri muri amashirahamwe mato cyane amwe adashikana miliyoni 100 ku mwaka chiffre d'affaires. Hanyuma hariho n'udushimwe dutandukanye duhabwa abagwizatunga batandukanye
aha anye hariho nk'ishyirahamwe ryitwa Kira Hospital rironswa ibitaro bita Kira Hospital, rironswa na nyiricyubahiro umukuru w'igihugu agashimwe k'umwaka katwita trofe. Ishyirahamwe ryarashoboye guha akazi abakozi 243. Murabona yamaze gushika ngaho uri serukira. Irindi shyirahamwe muyo leta ifisemo imitahe 100% rikaba ryigenjeje neza mu kuriha amakori n'amatagisi mu myaka 5 iheze, rikaba ryaratanze n'amadividende y'icyayi. Nawe nyene uri serukira ashe ngaha yavuze yuko iryo shyirahamwe mu myaka 5 iheruka ryatanze amadividende ku gihe kandi menshi gusumba ayandi mashyirahamwe. Dufise nk'akarora amashyirahamwe 11 usanga yagumye avuga ko yahombye. Amashyirahamwe tugomba kuvuga leta ifisemo imitahe 100%. Iryo shyirahamwe rero murabona nyiricyubahiro arariteza. Abandi batanga kori twabatoye mu burere butandukanye, mu buseruko, uburengero, bumanuko. Mu buseruko hariho Pharmacie Notre Avenir yo mu Rutana. Mu burengero hariho koperative Tugwiza Umwimbu y'Ibubanza, nayo yaratowe kugira ngo ishikirizwe n'ikigo na nyiricyubahiro umukuru w'igihugu, ari nawe yashizeho ikigo amushikirize ipikipiki. Nimba yashitse ngaha anye izo pikipiki ziriko ibyangombwa byose kugira ngo abo batanga kori bato bato bari mu burere butandukanye bashobore kubandanya bashikira abatanga kori. Mu bumanuko umutanga kori yitwa Ali Marashi, nimba yashitse ngaha nawe anyaruke. Mu ntara yo hagati ni koperative Turi ku Kivi, byose bizova mu maboko yacu ngaha Igitega. Ali Marashi no mu Rumonge. Igitega naho mu ntara yo hagati hariho uwo witwa Ali Marashi. Ni koperative Turi ku Kivi, byose bizova mu maboko yacu. Murababona rero bariko barashika ngaha. Ikigo nyiricyubahiro umukuru w'igihugu acinye yuko yobaha uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo bashobore gukora neza, bashikire babatanga kori banini cyane batera imbere. Utundi dushimwe mu kurangiza nudushimwe kubafashije cyane bagakorana neza n'ikigo OBR. Abo nabo ni uwafashe mu mugongo ikigo OBR twamuvuze ya Trademark East Africa, ari muri bamwe ba mbere. Ni ishyirahamwe ryafashije gusumba ayandi ibikorwa byo kwigisha abatanga kori amategeko hamwe n'ibikorwa byiza. Iryo naryo ni ishyirahamwe Prodeco. Ishyirahamwe Prodeco urirongoye Martin Sindaruhuka yoshika ngaha nawe nyiricyubahiro umukuru w'igihugu akamuhereza urupapuro rw'iteka. Ikigo OBR kikaja kimusaba nuko yoshika ku biro ku ndwiza kuwa mbere akaronswa amayifasha muri ibyo bikorwa byo guhimiriza abatanga kora abadandazana cyane kangana n'ako miliyoni. Rero ni Prodeco. Hanyuma ni umuntu yafashije kurusha abandi kurwanya fraud. Uwo nawe ni Diomed Ndayishimiye, dufatiye ku byo yafashije OBR mu kurwanya fraud. Abatazi ibikorwa byo kurwanya fraud ingene babikorwa na Diomed narenguke nawe nyene nashike ngaha nyiricyubahiro umukuru w'igihugu amuwe urupapuro rw'iteka hamwe n'akabasha ku miliyoni azoza gutora mu kigo OBR kugira ngo bimufashe kugura amayinite aze araha amakuru akwiye ikigo OBR. Abatazi rero ingene batanga amakuru muri OBR bo telefona ku nimero 500 kugira nabo bazofasha. Nabo rero bahiswemo mu bandi abandi benshi nk'uko ndongo zabivuze ni benshi mudufasha, ariko tuce dusaba rero ngaha anye kuri podium nyiricyubahiro umukuru w'igihugu dufate agafoto n'aba batanga kori b'indangarugero. Yo kwikukira
dushigikira ikigo OBR kimaze imyaka 10 gikora mu kurushiriza gutanga neza amakori n'amatagisi.